Ibi ni byaraye bibaye muri Zambia, birababaje cyane. Hari abarundi benshi, abanyamahanga benshi bumvise akamo bategwa n'abandi babahimiriza kwiyubara na cyane kugerageza kutugurura muri iyi minsi aho hashobora kuboneka migumuko. None raba byaraye bibaye. Hari abarundi benshi bari bagerageje kudandaza batarangura, ibintu biragabanuka, abandi barabikura mu mashopu. Ni byiza cyane kuko no kumenyera kubaho muri ubwo ubuzima bwo kwama umuntu ashunganye n'abo babanye babene gihugu, kubera ko igihe cyose hadutse imigumuko abanyamahanga bagira ivyago byo guhomba ivyo bariko barakora. Abarundi aho muherereye hose ndabateye intege, na cyane abarundi bari muri Afurika, mu bihugu byo muri Afurika, aho usanga kubaho muri ibyo bihugu ari ibibazo, aho usanga kubaho bisaba kwihangana cyane, ariko mukomere cyane. Mu Burundi ni igihugu gito, kirimo abantu benshi, ariko abajene basa n'abakerebutse iyo bagiye mu mahanga, bararondera uburyo bashobora kubaho no kuzobeshaho imiryango yabo, kandi ni byiza cyane, bitanga icyizere ku gihugu ko mu myaka iri imbere igihugu kizoshika ku iterambere, bitandukanye n'urwaruka rwo muri ibi bihugu bindi byo muri Afurika, na cyane Afurika yo hepfo, aho usanga abajene bicwa n'ibiyayuramutwe, usanga kwiyumvira kuri hasi cyane. Abantu baba muri ibi bihugu barabizi, usanga kwiyumvira biri hasi cyane, bigatuma icyizere cy'iterambere ry'ibi bihugu bigoye, kuko iterambere rirafatanye cyane nuko abanyagihugu biyumvira, nuko abanyagihugu bakora ibintu. Ivyo rero nashaka gusaba abarundi aho muri hose mubandanye mukomera, kandi murahura n'ubumenyi kugira ngo ejo canke hirya y'ejo igihugu gishobore kugira intambwe gishitseko. Anashimira n'abarundi kuko ibice 80% by'abarundi bagenda kurondera hanze y'igihugu bararonka, baragera ico bashitseko, ico bashobora gufasha imiryango yabo no gusubiza mu Burundi no kugarukana mu Burundi, kandi ni intambwe nziza. Mubandanye mukomera, mugiraho mwubahwe. Ciao, murakoze.